mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko hariho igihugu ca Sudani yo mu bumanuko ciyongeye ko tuvuze rero ibihugu bihari uyu munsi n'ibihugu bitandatu ibihugu bitanu muga mu gihe aya masezerano yasinywa vyari bikiri ibihugu bitanu. Cette convention qui est conforme dans ses grandes lignes au modèle des Nations Unies sous réserve des aménagements liés aux spécificités de législation des 5 États partenaires va permettre d'apporter une réponse aux conflits qui seraient liés aux critères de désignation de la résidence fiscale ou de la source de revenus imposable. Dans cette perspective, 3 axes majeurs permettant d'atteindre l'objectif de la non-double imposition des revenus et l'évasion fiscale ont été déterminés et clarifiés par la Convention. Il s'agit premièrement, de définir les impôts et les personnes visées par la Convention fiscale. Deuxièmement, de déterminer les modalités d'imposition des personnes et des revenus. Et troisièmement, clarifier les méthodes pour éliminer la double imposition. Igikurikira nk'uko ari convention hagati y'ibi bihugu igomba gukuraho yuko hohava hagira ishirahamwe cyangwa umuntu atozwa amakori inshuro zibiri mu gihe abari karakorera mu gihugu kimwe aba mu kindi canke naho ugasanga hariho abagomba kunyuruza amakori kubera avuga ati n'intari hikori nganka zodegihira hariya kumbure zaba nsanga hagiyemwe akarusho nagomba mu majambo make y'imvuge kumbure ibice bigize ayo masezerano. Hariho igice cya mbere kijanye no kwerekana amakori arabwa n'aya masezerano muri ibi bihugu bitandukanye bisanzwe byarashize ko aya masezerano. Hariho nko ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'amakori asanzwe agengwa n'itegeko nimero 1 akakwego gashinze ubusa kabiri yo kuwa 24 ukwezi kwa 13 ajanye n'ibiraba byo twita les impôts sur le revenu no kuvuga amakori abavuye ku kuco umuntu aba yimbuye. Hanyuma mu gihugu ca Kenya naho nyene ni nkayo makori arabwa mugabo tugiye kuraba ntiriwe naja mwidonido y'igihugu cyose argiye usanga mu kuvuga aya makori ajanye n'ico umuntu aba yarimbuye nuko usanga hari bivanye n'igihugu icari cyo muri ibi bihugu biri muri aka karere usanga haragihe bigengwa n'amategeko arukwayo cyangwa gasanga biri muri indi tegeko bagaca bavuga igisata birabo. Ikindi kivugwa ngaha muri aya masezerano nukwerekana ingene aya makori aheza gatogwa bakerekana kumbure n'imice ibijana navyo. Aha naho baravugamo nk'amakori yoba yavuye ku nyungu y'amashirahamwe, baravugamo amakori yoba yavuye kuri kijya umuntu akura mu ishirahamwe yashizemo imitahe iyo hageze kugabura inyungu yavuyemo zo twita dividende. Hariho nk'amakori yoba ava mu bijanye n'akazi, mu bijanye kumbure n'abagiye mu karuhuko n'ibindi n'ibindi. Hariho rero n'igice kijanye no kwerekana ivyisungwa kugira ngo bashobore gutoza aya makori, na cane cane mu bijanye no kwerekana yuko atanumwe akumigwa, mu kwerekana yuko habaye ingorane ingene ziheza zigatorerwa umuti canke ingene bahanahana amakuru kuri abo bantu baba bariko baratozwa amakori kugira ngo babandi kumbure bagomba gucisha ku ruhande bashobore gukurikirana. Hariho kandi n'igice cerekana igihe aya masezerano agira mu ngiro, ivyo n'ibintu bisanzwe bikunda kuba. Hakabaho kandi ikindi novuga ico tuma igihugu cy'u Burundi ngaha sibiri mu masezerano muga ico tuma igihugu cy'u Burundi kumbure naco cemeza aya masezerano nuko natwebwe nkuko turi muri aka karere aya masezerano yo tugirira akamaro kugira ngo kumbure abandi bavuye muri ivyo bihugu baza gushinga imitahe yabo ngaha mu Burundi dushobore kugira ico tubakuyeko mugabo kandi ntibaze kubesha hariya kumbure ko batanze amakori Burundi
atayatanze umurundi nawe yoba yagiye muri ivyo bindi bihugu afise yishira hamwe canke afise ibikorwa akorerayo akamenya nawe nyene ingene atozwa amakori akagaruka ngaha mu gihugu hanyuma na hariya ntazobabeshe ko yarishe atayarishe. Mu majambo makenyi ni biri muri aya masezerano icatumye leta nayo ibizana ngaha kugira ngo yemezwe bicika itegeko Uburundi bukurikiza, bikaba ari uko leta ibona yuko harimo akarusho kugira ngo dushobore gukinga ntihagire amakori yibwa mugabo kandi ku ruhande ntihagire umutozwa kori yorenganwa mu gihe yoba afise imirimo arangurira aha canke ahandi. Buri bantu kuririzwa kunyabawukana bisubiye hanyuma mwabonera ko ushirije bagira rero tubaze abemeza kubibwirizwa koko kubibwirizwa Dayton bashiko hejuru hanyuma batumwe bashiramo kabiri hejuru. Amateka no ku izina y'inama nshingamateka y'Uburundi abemeje yuko ino ibwirizwa yemejwe